Bakunzi bacu, bakunzi ba B4 Plus, bakunzi ba Wezo TV, kandi baramutse ndabaye n'ikaze mu kiganiro cacu. Cuno mugoroba w'ingerekerezo y'icenda kwezi no kw'icumi umwaka w'2025. Reka niramukiriza cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Congo, Uganda, South Africa, Mozambique, Zambia n'ahandi henshi muherereye muri Afrika. Reka tutangure tubaramutsa tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro tubagiye abari Europe, Amerika, abari muri Asia, reka mu mpande zine z'isi tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi. Kace ndamutsa n'abasanzwe dukurikirana cyane nka Mutama Abduri, Mutama Ibrahim n'abandi benshi mukurikira muherereye ahagiye hatandukanye. Ni benshi twavuga ngo tubamare, ariko reka tubaramutse turabifuza ibihe byiza mwese muri rusange, ndetse no kurangiza umwaka w'2025 neza tukibagiye. Andakire nawe tukubwire ati andakire meze gute, nizere ko mumeze neza muguwe neza. Simari mumenyereye tuba turi kumwe n'umusasangozi muri studio kugira ngo dushobore kuyana ibintu bitandukanye, ariko nawe ntabwo turi kumwe, ariko tugiye kuyana cyane ibi kubera mu mirongo y'urugamba. Ubona yuko ibintu bikomeye cyane haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Rero reka manze sabe vyimba mutima umuntu wese dukurikirana, manze making sure yuko wamaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose ducishije ngaha kuri B4 Plus uzobe mu bambere babirabi cyangwa uzobe mu bambere bashoboye gukurikirana ivyo biganiro. Dufise ibiganiro byinshi, amapoint menshi tugiye kuganira amakuru ibiganiro, ariko reka duhere ngaha muri Warekari ariko aravuga byinshi, muri Warungu ariko aravuga byinshi, muri Kabare ariko aravuga byinshi, muri Karehe ariko aravuga byinshi. Kumbure tubaza kwica ku masoro kugira ngo dushobore kubabwira ibyinshi muri ayo makuru y'imirwano ariko aravugwa canke ariko aracicikana ku mbuga nkoranyambaga ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndazi yuko tuza kubana neza kugira ngo dushobore kubabwira amakuru y'ibigezweho mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndabivuze tubabwira neza yuko umunsi wa hirya y'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye yashoboye kuba arungika ubutare bwa mbere bw'imbwe. Urabizi yuko yigeze kuvuga yuko hari ubutare bwinshi bashoboye kubigizwa, ndetse n'ubundi batari bwabone nk'imari, ariko ku bya mbere ubutare bwarerekeje mu gihugu bishaka gukora kugira ngo bushobore kuzana amafaranga y'agaciro. Ibintu byiza, ni ibintu by'icyakumbure. Turazi yuko Uburundi bukeneye amafaranga mvamakungu. Reka twizere yuko ubutare bushobora gusatisfiza mu maserivisi agiye atandukanye canke mu bisata bigiye bitandukanye byari bisanzwe byifashisha ayo madolari, ariko akabura. Iyo niyo nkundwa nziza twobatangariza kuri uno munsi, ndetse tunababwira yuko kuri uno munsi nyene uri hejuru y'icenda intamba mu rugamba zashoboye kwakira umuserukiragihugu w'igihugu ca Kenya, ariko bakiniye kuri stade Intwari, stade y'igihugu c'u Burundi, ariko byashoboye gukundira intamba mu rugamba. Zashoboye gutsindwa igitsindo kimwe ku busa, ariko tunababwira yuko ku munota tugira kabiri intamba mu rugamba yashoboye kujya ikarata cyangwa guhabwa ikarata itukura, ituma urukino utarurangiza umunota tugira kabiri. Urumva yuko intamba mu rugamba gutsindwa igitsindo kimwe zari zarwanye n'amashimeshi mu gihugu cacu, n'amashimeshi ku ntamba mu rugamba zatanze byose zo dufise kugira ngo bashobore gutsinda urukino n'ubwo bitashoboye. Hari umunezero mwinshi cyane kubashoboye kwishikira kuri stade Intwari. Byari ibintu bitesa, byerekanye neza yuko abarundi bari bafise inyota yo kugira ngo basubire ku kibuga cy'iwabo, basubire kuza kuririmbira gutangira kuri stade Intwari. Byari ibintu bimeze neza kabisa, n'ubwo umunezero bitashoboye kurangira neza. Kumbure twiteze yuko mu kindi gihe bizoba bimeze neza kabisa, atagasembwa, ibintu bimeze neza ijana kwijana. Ni byinshi navuze ko tugiye kuganira cyane ku mirongo y'urugamba. Reka munkundi duhere muri Warungu, aho hashoboye gufatwa inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zariko ziriyereza ku ngore ziriko ziratata mu
mugabo ni wazalendo baza kubibona, baza gukebwa batanzwe n'abene gihugu, ni wazalendo baza kuhashika ndetse bafata zino nyeshamba zigera kuri ndwi barazibaza ikiriho zigeza, ariko munyuma baza gutahura yuko zino nyeshamba zigezwa no gutaka kugira ngo bazobe abambere mu kuyobora ibitero izi nyeshamba zizoshobora kugaba ngaha muri Warungu. Kandi tubamenyesha yuko aha muri Warungu hasanzwe hakontororwa 100% n'ingabo z'abo wazalendo canke na FARDC basanzwe bakontorora aha muri Warungu. Rero aba bashoboye gufatwa twarababwiye yuko ari wazalendo atari baba mayimayi ba kera tuzi, ntituce tuvuga ngo baciye babica, ahubwo bagiye kubabaza kugira ngo bashobore kubaha amakuru akwiye cyangwa amakuru ari akwiye 5 kugira ngo bashobore kumenya ati eske nibihe bishimire kuzinyeshamba, mbega izi nyeshamba zifise objectif yihe, ubona yuko ziguma zitegereza ngaha muri Warungu. Rero ubu tuvugana izo nyeshamba zikaba zashoboye gufatwa n'amafoto yazo tukaba tuyafise. Ushobora kuba ukeneye kumenya izi nyeshamba cyangwa ukashobora kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda ugashobora kuraba yuko atamwene wanyu cyangwa se wanyu yoba arimo muri izi nyeshamba zashoboye gufatirwa muri Warungu, kuko ibyagiye kumenyekana yuko bari abanyarwanda babatse mu gihugu cy'u Rwanda bariko baratata ngaha muri Warungu, mugabo ivyaberera baza gutabwa mu mfuto canke baza gufatwa majimaji canke 5 n'aba bapatriote b'igihugu ca Congo. Ni byinshi biriko biravugwa, reka twigire neza na neza muri Warekari ibintu byifashe neza. Muri Warekari ibitero bikomeje kuba kaga, muri Warekari ibitero bikomeje kuba ibitero. Uno munsi tuvugana naganda bamenyeshe yuko FARDC cyangwe leta y'igihugu ca Congo ibicishije mu gisirikare cyayo yarashe ikiraro citwa Minjenje. Ikiraro cyari gisanzwe gihuza Warekari ndetse na Masisi. Ico kiraro kiba carashwe kuri uno munsi mu masaha ya kare cyane. Iki kiraro aba FARDC cyangwa abazanye basigura yuko banka yuko gishobora kwifashishwa n'izi nyeshamba kugira ngo zishobore kuza guteza umutekano muke mw'ibi bice. Tuvugana rero 5 FARDC ikomeje wa mugambi wazalendo yabasaba wo guturitsa canke guca amariyezo ahuza ibice ibintu canke biriya kugira ngo zino nyeshamba ntibize biborohere. Cyane ubona yuko bafise ivyuma byinshi, barafise amarasite, bafise amautobrende, barafise amajipe biyunguruza. Rero mu kiraro kiba cyamenetse cyane Minjenje izobagora cyane kugira ngo bikunde bashobore kugira andi icyo bakoze cyangwa bashobore kwideplasa byoroshe. Amakuru avuga ko drone ya FARDC yanyuze mu kirere ca Pinga 5 maze yidobikiza cyangwa iserukira kuri iki kiraro ca Minjenje bagituritsa kabisa atacamira. Ubu tuvugana ikiraro Minjenje gihuza Warekari Masisi final cyamaze kuba gituritswa n'amadrone canke n'indege z'abapilote z'igihugu ca Congo. Neza na neza tukiri ngaho muri Warekari harumvikana imirwano idasanzwe yabereye ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba. Harashoboye kuba imirwano idasanzwe yabereye mu gace kitwa Kuba n'agace gasanzwe kari hafi ya Masisi ndetse na Warekari, urumva n'agace kari hagati y'ivyo bice kari bibiri, Masisi cyangwa Warekari. Amakuru avuga yuko aho muri Kuba ari ku birometero 16 werekeza mu gisagara ca Pinga canke mu gace ka Pinga. N'agace ka Pinga kerekana neza yuko ibitero byose inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziragaba ngaha muri Warekari, byerekana neza yuko baba bashaka iyo Pinga. Ubona yuko iyi Pinga yamaze kuba igipinga mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko muri iki gitero ni wazalendo bashoboye gusubiza inyuma kabisa, barakubita umunyarwanda cyangwa igisebe cy'u Rwanda kugeza yaho bashobora kubigiza inyuma. Amakuru dufite ni uko abasirikare baciye batatana kabisa ngaha muri Warekari.
kw'izinyeshamba nubwo iyi wazarendo byaboneka neza yuko iriko iragwana yitsa, nubwo abo wazarendo byaboneka yuko batari benshi bagerageje kwihagararako maze basubiza inyuma igitero c'izinyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Amakuru dufise nuko izo nyeshamba zimaze gukubitwa zimwe zaciye zihungira mu buce busanzwe bwegereye muri Kuba, kure ya Kuba niho baciye bahungira. Niyo makuru dufise. Ayandi makuru dufise nuko ahanyene muri Warikari mu gace kitwa Kabarangiriro mu muji wa Kisimba muri Warikari nyene waza yashoboye kugaba igitero ahari hasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba. Cyari igitero gikomeye cyane cyabaye mu masaha ya saa 3 saa 4, aho amakuru dukura ngaha muri Kabarangiriro avuga yuko wazarendo mu masaha ya kare yazinduye yatsa umuriro mwinshi cyane wakiriza ku birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zisanzwe ziri muri ako gace. Amakuru dufise nuko inyeshamba zitari nke zashoboye gukubitwa ziravunika, izindi barazirasa, abandi barapfa, kuko bisa neza ko iki gitero abo wazarendo bari bagiteguye mu buryo muri professionnel cyane mu buryo muri professionnel, bayikoze nk'abanyamwuga. Kuko amakuru dufise nuko izi nyeshamba zimaze kumva umuriro w'ibikoho biremera inkozi zito zacitse ku masaha zaciye zihunga. Amakuru dufise nuko zashoboye guhungira muri Bwito ndetse na Rucuro, aha niho izi nyeshamba zashoboye guca zihungira. Hano masasu y'abawazarendo biboneka yuko bari bariye karungu kugira ngo bashobore gukubita zino nyeshamba zari ziri muri Kabarangiriro bahunge begere inyuma bareke kuza baragaba ibitero biganisha gufata iyi pinga. Rero amakuru dufise nuko tutashoboye kuronka igitigiri cy'inyeshamba zashoboye kuhagwa, mugabo amakuru dufise nuko igitigiri nyamwinshi cy'inyeshamba zari muri ibi birindiro zashoboye kuhasiga ubuzima, ndetse izindi zirafatwa mbere. Kuko ubu tuvugana abasirikare bagera ku 37 nibo bashoboye gufatwa mbere. Aya n'amakuru dukura ku mirongo y'urugamba twavuye mu wazarendo yari asanzwe ari mw'ivyo bice. Ubu rero tuvugana inyuma yo gukubitwa bagashaya, aka gace Kabarangiriro tayari mu minwe y'abawazarendo. Abawazarendo bibukana neza yuko bashoboye gukora igikorwa gikomeye cyane kugira ngo bashobore kwirukana zino nyeshamba zigize akaraha kajahe ngaha mu butaka bwa Kongo canke ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Imirwano ikomeza kuba za Karehe za Kabare, aho vyerekana neza yuko ari abawazarendo bakomeza kugaba ibitero ku birindiro by'inyeshamba. Kandi tubabwire yuko abawazarendo bo principe bavuga yuko objectif ari kugira ngo bashobore gufata Bukavu ndetse na Goma. Kumureka tubihe imisi bama batubwiye byinshi, sinoja ngahanda bashikirwa bagiye gukora ngo canke ejo ubundi ngo tugiye kubona impinduka, ariko tubabwira yuko tubitege imisi. Umusasamuzi wanje niwe akunda kuvuga yuko imisi ari wo mucamanza mwiza, ari wo mucamanza uzoza uraduha ibihe uko bimeze, ibihe uko bizoba byifashe. Incamake y'amakuru nobaha kuri uno munsi ni ariko twogaruka kuri bimwe twavuze mu masaha ya kare, aho vyerekana neza yuko Perezida Kisekedi yamaze kuva mu biganiro vya Doha 5 nawe yaravyiyemereye. N'ijambo yashikirije uno munsi yavuze yuko atongera guteganya kwicarana n'u Rwanda ku meza y'ibiganiro. Kumbure izi ni nkuru tuzobaha ku munsi w'ejo tubabikiye, kuko yaba Perezida Kisekedi yabisha avuga haheza akanya gato akabisasi Perezida Jean Paul canke Perezida Paul Kagame nawe yacyasimbira kuri mikro agira kuca akomanse kubijanye n'ivyo Perezida Kisekedi canke Felix Tshisekedi Chilombo yashoboye gushikiriza. Ibi ni ibintu tuzo turabaha anseri, tunababwire yuko inyuma y'uko Perezida Chilombo amenyesheje yuko atagisubira ku ntebe y'ibiganiro, ndetse na Katari kamenyesha yuko itazongera kwivanga mu bijanye n'umutekano w'akarere ngaha muri EAC, na cyane mu guhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo. Bamenyesheje mu buryo bweruye ko bigiye kuja mu vya Gaza
na Israel. Mbega tuvuge yuko Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda Doha canke Qatar bimuteye ubwoba, reka ibintu bizoza turabatohoriza bw'ibikungure, tuzoza turamenya ukungene ibintu byifashe. Hari benshi baguma batubaza ibijyanye n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, batubaza ibyanzibira n'ibindi byinshi, ariko naganda baho umuco ndababwire yuko Kavumu ikiri mu minwe y'inyeshamba, kandi na Nzibira sino cyangwa ndababwire yuko Nzibira inyeshamba zitakiriyo, inyeshamba ziracyariyo kuko ntibimenya FARDC ikoraho ibitero bya buri munsi uko bukeye uko bwije, drone ndetse n'amasuka biraduga hejuru bakabombarda zino nyeshamba. Rero kuvuga yuko Nzibira yoba iri mu ntoki y'inyeshamba nobambeshe, mvuze yuko Nzibira inyeshamba zoba zitariyo nobambeshe. Rero nuko Nzibira ikiberamo imirwano, FARDC igikomeza kuduza indege ikabarasa, ejo hirya y'ejo bakongera kabisubira, ariko inyeshamba ziracari muri Nzibira 5 kuri 5. Ayo n'amakuru yizewe, amakuru y'ubutasi mura ngaho mu wazarendo basanzwe kuba bakunda kuba ku mirongo y'urugamba. Rero mumenye yuko Nzibira inyeshamba naho ziraca kabisa, zihari 5 kuri 5 inyeshamba, mugani tuvuye ko zamaze gufata buno buryo. Yindi nkuru bafitiye nuko ibijanye na Shabunda kugira zose z'inyeshamba, Shabunda deja tombe. Mvuze yuko Shabunda yamaze gufatwa mu vyumvukiro, Shabunda yafashwe, inyeshamba zamaze kuyifata mu vyumviro byayo kabisa, zamaze gufata Shabunda. Ariko ndababwire yuko ujeje ubutwara agace ka Shabunda ku musoje yarashikirije itangazo ryo guhuza abanyagihugu, ababwira yuko atanyishamba nimwe iranukira muri Shabunda. Ati rero bakomeze gukorana n'abajeje umutekano neza ku FARDC isanzwe n'ibyo bice kugira ngo bashobore kwasiha umutekano wo Shabunda jana kugera, kuko zino nyeshamba iyo zimaze imisi ziko ziragira amajanja agace akacana kariya kugure, baba bafise aba FD canke abatasi baba bamaze kwashira kugira ngo bikunde bashobore konona umutekano cyangwa guhungabanya umutekano nk'ubwo bure. Rero Shabunda naganda babwire Shabunda ntabwo irabatombe, Nzibira itarafatwa biragoye cyane kugira ufatisha. Rero iyo mubonye amapropaganda yaba, mumenye yuko hari ikintu kidasanzwe kirimo, mumenye yuko hariho ikintu cy'iterabwoba bariko barategura kugira ngo bashobore gutera ubwoba bano bene igihugu cyako. Ubona yuko abenshi ari abanyabwoba, mugabo ubu batanguye kumenya ko igihugu ari cyabo. Abenshi tubona yuko batanguye gucubwenge cyane, batanguye kubimbonera kure cyane, kubona kure, bigatuma rero ubwonko bigoye cyane kugira ngo ushobore kuyinjirira uko ushaka. Mu bindi bice naho M23 cyangwa izindi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zashoboye kurwanira hagati ya Meti n'ahitwa Burayi mu ntara nyene warikari imirwano yabaye umwanya utari muto, ariko nobabwira yuko iyo mirwano itari bwarangire. Amasaha y'umugoroba yageze iyo mirwano ikiba kumbure ku munsi w'ejo turashobora kumenya ibijibire tubyageze bemeze ubu baratakaje bimeze kumbure n'amakuru tuba twarose igice, kubera ko imirwano itabirahera kandi ntawe ushobora guserura urugamba rutarahera ku mugoroba. Turashobora kubabwira ku munsi w'ejo ibijyanye ngaha no muri Meti muri Burayi canke Burayi, bivana nuko havuga kumbure turashobora kubabwira uko byifashe muri rusange. Rero bariko barumva yuko Muzenya yafashwe, Shabunda yafashwe, mubifate nk'ibihungwa kumbure murazi yuko atanarimo tujya tubabwira ibintu tutatohoje. Nitwaronka fact cyangwa twaronka ivyemeza yuko izi nyeshamba ziba ziri muri Shabunda, ntakiza twabibabwira, no twebwe ngo yebwira kubera turi hano kugira ngo dushobore kubabwira buri kimwe uko kiba kimeze, uko biba byifashe, kumbure tugende turamenya ukuri, tugende turamenya ibijimire. Abana cyane ubona yuko hano karere kacu gasana katonga ndayibonye kugabanya ibihugu bigiye bitandukanye bigize ino yase. Rero umva atagishiro wabwira, kubera ko turi no musango zibaza bimwe mu byaranze imirwano y'uno munsi cyane ibice byagiye biraberamo imirwano kandi ikomeye. Nagende ibabwira nababwiye muri neza cyane muri Warungu
ndababwira muri bo reka ari ubona neza yuko ariho hajwe kubera imirwano, ariko bitasigura yuko muri Masisi naho ibintu byoroshe. Mumenye yuko Masisi iri ngaha, Warekari iri ngaha. Imirwano ivuye Warekari yandukira Masisi, imirwano ivuye Masisi yandukira Warekari. Rero mumenye yuko Masisi hoho tumaze bisi tubabwira ibya Masisi nje kubisubira. Masisi mumenye yuko n'ubu bariko baragwana kabisa. Bano ba special force cyangwa ba komando ba makinga yo gukora muri training, mumenyereza yuko bari mu kazi kabisa, ariko baragwana kandi bikomeye. Nubwo imibare y'abapfa ari benshi, kumbure hari abataba bari mu magroupe WhatsApp yacu, ariko tuje kubashira muri commentaire ya mbere muje muri kuvuze muraraba iyo kumbure hano n'amafoto je coordinating kubereka bivanye n'abari muri groupe batubuje kutwereka amafoto nko basohoka usanga hari abasura baca bibibutsa byinshi, mugabo abayakeneye ari yambe mu gupenya kandi kumanze tubahe amafoto. Naratinye kuyabereka, nimaze ibisigo birabera muri Masisi, aho mbere indegejeje gukora umuti rewazanye nabo baca hasi bagiye gukora ubundi muti, ari umuwazanye yaciye afata selfie arifata avuga ati ona wajinga abanyarwanda murabona kabisa, ubona yuko ari ibirango byinshi cyane y'abasigaye b'u Rwanda bari bajyanye hasi. Ibi rero nivyo dukoresha kugira ngo tubereke neza yuko ibyo tuba turiko turababwira atari ubube cyangwa kubuza kabisa. Amafoto arahari y'abasigaye b'u Rwanda, ntarigera ndabereka mu vyombe, ntarigera ndabereka yo muri Masisi. Abakeneye kwinjira muri groupe WhatsApp uraza kubona uwo muwazarendo ko yaciye anafata selfie, abanyarwanda babyita ku gifoto, arerekana imirambo y'abasigaye b'u Rwanda bari bajyanye ngaho. Urumva yuko ari ibintu nubwo tuba turiko turabivuga ngo n'umufana football, umenye yuko umusaza waho bakunda abari abana ba Afurika bariko barapfa, kandi mu gihe turiko turajyana mu cyane bapfa byaterambere kadafuriza Afrika bizotugora cyane kugira ngo dushobore kurigeraho. Rero no munsi Nyambo umwami w'Isaka aza akavuga ati abana b'u Rwanda bahereye urugamba, abana b'u Rwanda bahereye mu mashyamba ya Kongo, abana b'u Rwanda bujuje akanombe, akaburika akanombe kose karuzura. Aho rero n'abashefu gusa kuko abo batrupe bo bahamba muri Kongo barazikunya bazika, bariko baratera ibijumbura bana kujya mu bazika, niko biriko biragenda. Rero akaba n'abandi benshi batubaza ati mbega ko mama muvuga ngo aba M23 bapfuye, abarundi bo ntibapfa, abawazareno bo ntibapfa. Icyo kibazo tumaze gucishura kenshi, n'uno munsi narose message ibaza niyo mpamvu cyo ngira ryo kugira ngo nishure icyo kibazo. Nubabwira yuko abarundi atambuko bagiye guhangana n'inyeshyamba z'u Rwanda, ndetse muzumva no mu mapenasyo gake. Rero kuvuga ngo hari abarundi bapfuye n'ibirimana, kuko kuva n'intambara y'itangura yo muri Kongo abarundi bari mu buryo bwe. Uzonzanira ifoto gusikara yo mu Burundi yapfuye, nta foto n'imwe gusikara yo mu Burundi iraje habona yapfuye. Byerekana neza yuko abarundi cyabaje atari guhangana n'inyeshyamba. Abarundi ntabwo bari atakana n'imwe n'inyeshyamba, kandi inyeshyamba ntabwo zirataka uburundi na rimwe kuko barafise amategeko bagira. Urebye ko muri Somalia kugira intambara itangura nuko aberesha babo ndetse arakayida bashoboye kwataka abarundi bakoje hagati mu nkozi byakugira n'iki sinenda kugaruka. N'ubu rero abarundi bashobora kuba barindeye yuko zimenyeshamba zishobora kugira atake ku birindiro by'umucungu cyane ahasanzwe hari ibirindiro by'umucungu cyane aho abarundi basanze muri position n'icyo bagisiye kugira ngo ya ntambara y'akarere tuvuga ku ya ntambara y'akarere tuvuga ku ma réseaux sociaux, ya ntambara y'akarere tuvuga ku makadiyo iciba mu buryo bweruye. Rero kuvuga ati ngo hari abarundi ngo bashobora gupfa je navyo tuzi, kandi hari aba M23 nako barasa amashaza, ariko twebwe ayo makuru no tuba dufise n'amafoto turonka byemeza ko yo bari ko naho wozana mu makuru utazanye fact nk'umutwe tubikora nyambo nyamanda yapfuye twavyerekana nyamba tukazana amafact yerekana yuko byambongo maheshi Bernard kuba yapfuye tukabishira habona. Rero ugaca uza kutubwira ngo nabo barapfa, tuba tubibona yuko nta byemeza uba waduhaye. Rero turakunda umuntu aduhaye ikintu akaduha icyemeza, ubundi inkuru itagira fact na source ntabwo ari yo nkuru ya nyayo. Kuko akenshi abadukurikirana turakunda kubabwira amasource nk'iyo inkuru itayiho yo kuwaza rero twati twaye actuality
bayikuye kuri radio kapi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye za flashes n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nuko rero babwira yuko kuri uno mugoroba ikiganiro gisa n'icyanyuma ari uko uno munsi byari byifashe mu rugamba uburyo bugiye butandukanye kuko turashobora kuba tutamenye aho imirwano hose yashoboye kubera. Wowe udukurikirana uri ahagiye hatandukanye urashobora kubura ahantu aho habaye imirwano muri gatatu twa mbere, urahawe ikaze kugira ngo ushobore kutubwira uko byifashe, tuzanire na fagiti kuko hari abatuzaniye inkuru z'ibihuha cyangwa bakatuzanira inkuru dushoboye gutohoza tukaraba yuko iyo nkuru ari iy'ukuri tukabona kuyemeza. Reka rero cindagiza shimira cyane abantu mwese twabanye kuri uno munsi, abantu bose twabanye mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizera cyane yuko mwashoboye kumva byinshi cyane kuva ku mirongo y'urugamba, gusiramutse yagiye kubabwira gusiramutse mwenza ibiriko biravugwa ku nguri nibi mu vyandika ahantu mumenye yuko akarere karaye kameze. Rero kadabike banure kadabashimiye cyane. Jewe niko Leader Black kumbure iyi ni Info Plus hariho na Wezo TV. Tubasaba kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byo bibashika mu ba mbere, kumbure tubandanye twagura umuryango wa Info na Wezo TV kugira ngo tubandanye tubaha amakuru kandi ashobore kugira kure cyane aho umuntu adashobora kubwira ahubwo azobe ari we ayumve cyane ayibone. Kandi abashimye cyane kandi ndamwizera bifuzo byiza kumbure je n'ibikuda tuzosubira umunsi w'ejo. Bye bye cyane nawe.